ukaba warakuze ubona iwanyu bafata nabi ababoyi nawe ukabafata uko kuko niko wakuze ubona iwanyu bimeze. Ariko rya jambo rya penetra rikakubwira ngo nabajya nabone ni vyaremwe vyanje. Ukumva naho batize wowe uri gitangaza, ukumva ubahaye agaciro Imana ibaha. Rimwe mukicarana ukababwira n'ivy'Imana, canke ikindi gihe ukabasororera ibirenze salaire, canke ikindi gihe ukabagabira agakado ukabaha impuzu yawe. Yesu ashimwe cyane. Canke ukababaza ngo umeze neza, bakubwiye ngo aramenetse umutwe ngo araryamye, ukaja muri ca cumba kibiciwe utashizemo ni matera ukamusangayo kumuganirizayo. Why? Kuko la parole qui pénètre yaguhaye iyindi indice de valeur, ikwereka agaciro k'umuntu kurusha uko so yabikweretse. Umenya ko ata muntu umwe wo gukengerwa kuko ujya na wene yarakowe amaraso ya Yesu. Umenya yuko na wene ari mu beneficiaire w'ubuntu nka wewe, kandi ashobora kuba mwene so, kandi ashobora kuzoja mu ijuru hamwe nawe, kandi yuko Yesu amuraba nk'uko akuraba, uretse ko we wagiriye ubuntu bumurusha. Kandi wahawe vyinshi azogira gute? Azobazwa vyinshi. Kandi wewe kuko wagiriye ubuntu uriho devable cyane ku Mana, kuko yakugiriye neza kurusha uko yagiriye abandi. Ahubwo wogiye kuba igikoresho cyo kwereka abantu Imana. Ujya wagenda ukamukunda Ezekiel, ukamwitwareka akavuga ati je patron wanje nurundi rugezo, nurundi gwego. Ariko Ezekiel yaja kuverifya bakavuga ngo papa n'umudiakoni kuri eglise, baravuga ngo patroni n'umuko yarakijijwe kunda Yesu. Abantu bagaca bati bwa bundi umuntu akijijwe ari different. Yes, kuko benshi ni bari different. Why? Kuko barakijijwe, barabatirijwe ariko ntibigishijwe. Hama ko batigishije nta instruction ubuzima bwabo bufise.